rurimo imbaraga, urukundo rw'Imana rurimo ubushobozi. Oya, urukundo ndiko ndavuga rurengeye rujya. Wewe hari igihe murara muracata na wa mufiyase wawe, amen, bikanga ko muryama mukagera saa 8 mugicata, ugana amasaha 3 asigaye wikanguye mu gatondo uraba telefone ko hari kirimo kivuga ku rukundo murimwo, urara umurose mu izina. Haleluya, haleluya. turiko tuvuga urukundo rw'Imana, amen. Hale, urukundo ruraryoha abagenzi cyane, urukundo ruraryoha mushiki wanje, amen. urukundo ruraryoha mwene wacu, urukundo ruraryoha papa, urukundo ruraryoha mama. Haleluya. urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawarurondora. Rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda ntawarurondora. Haleluya, Haleluya, urukundo rw'Imana rugira imbaraga. haleluya. urukundo rw'Imana, amen, urusangamwe igisubizo, Cyane, amen. amen. iyo twibutse hamwe twavuye, murahazi, hamwe hahandi uvuka urahibuka, basi humiriza gatoya, humiriza naje nahumirije, wahumirije, twagiye iyo tuvuka, urahabona hamwe uvuka ni yuri, Hajya nyene nashiteyo, urahabona nashiteyo, ukiri umwana, yego, warutse, ugeze ku myaka ugezemo, ibuka umanutse Bujumbura, kanura. aho twariko tuvugana n'umuntu muzima, apana uyu mubiri. ujya muntu rero muzima yarari hariya, avuye hamwe wari uvuye hariya, ujya niwe Imana ikunda. ujya avuye hariya niwe mufiyase wa Yesu, amen. haleluya, Haleluya, niwe musheri wa Yesu, haleluya. ujya niwe akunda gucata na Yesu, nimba ufitanye urukundo na Kristo Yesu, amen, amen. muraganira munezerewe, amen. uramwisanzura ko kuko uzi ko ari sheri wawe, uramubwira icyo ukeneye kubera uzi ko ari sheri wawe, amen. Amen. uramuhamagara mu bikugoye kubera uzi ko ari Sheri wanje. haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Weni. Erega turiko tuvuga imbaraga z'urukundo, kandi urukundo rw'Imana, haleluya. Mana izo ni imbaraga zawe, Mana, izo ni imbaraga zawe, Mana izo ni imbaraga zawe, mana, izo ni imbaraga zawe, Yesu wema, izo ni imbaraga zawe, Yesu
Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Zibonekera mu rukundo Imana yadukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Turi mu bari bagiye gupfa rubi, ariko Imana kubw'urukundo rwayo yaduhaye ubundi buzima. Haleluya. Haleluya. Chakubwira iyo mvuka we, chakubwira iyo mvuka we, mu bitekerezo by'iwanje ibi ibujumbura nibaza ngo bagenda n'indege. Cyangwa ati none indege nzoyikura he kugira nshike Bujumbura. Yesu we. Amen. Ariko kubw'urukundo rw'Imana. Amen. Oya, Imana yaratugiriye neza, ntiyatugiriye neza. Reka basi je niyivugire, twiyivugire twe na Yejide. Mweho mwivukira mu gisagara, mwivukira muri firigo, mwivukira hahandi. Amen. Irode bari kwa maki. Amen. Imana yankuyeyo. Amen. Ikanzana ngaha kumusaga hamagaze, nkaba mpagaze hanyene mpagaze. Nta nzira nabona, nta mugambi nari mfise, nta gitekerezo kizima. Amen. Ariko Imana yonye n'ububasha yo yarizi neza kwisana aka kanya nzoba meze uko nyene meze, mpagaze nahe imbere zayo. Amen. Mumvugire ngo Imana, namumvugire ngo Imana, namumvugire iyo Mana, namumvugire ngo Imana, namumvugire iyo Mana, Imana yacu, Imana yacu, Imana, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, Imana, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, Imana yacu, wakazara we, wakasenga we, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, Imana yacu, Imana narayibonye, nawe warayibonye, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, Imana yacu, Imana yo gusohoza, Imana yo guhumura, Imana yo gutabaza, Imana yacu, namumvugire iyo Mana, namumvugire iyo Mana, toyivuga je nzoyivugira, je narayibonye. Amen. Mpereye aho navukiye naho ngeze, je narayibonye. Ineza yayo. Tubanze dukorera Imana. Amen. Naya twatanze amashikamwa n'abigira cyo. Dutangira Imana. Bijya mwakoze nibikorwa by'ibitsibo muzambikwa mu ijuru. Ari kibi itegeko ry'Imana iryo rishitse. Imana yacu nishimye. Tangira Imana yacu. Amen.
atari wewe Mana atari wewe Naindi mana nabonye ibohora abantu ikoraniro ryo kumusaga Mana nzogushima naindi mana atari wewe Mana nzogushima naindi mana nabonye itabara abantu ikoraniro ryo kumusaga Mana nzogushima Hayindi mana nabonye amen idukunda amen dusaba abantu bari hari inyuma amen mwegere kwizi ntebe ziri ngaha zigaragara kugira twumvikane sivyo dusangire twegeranye amajwi tuyashire hamwe kandi niho bizakugenda neza ndabinginze mwigore mushike kwizi ntebe izinye raba intebe nyene iri imbere yawe igaragara hajya hose aha hose hajya hose mujemwo kugira bigende neza karibu karibu bene data karibu icara maha hose aho hose uzuze ndabona baririmbye bamaze gucapa yes uzuzaho Hallelujah. Bari yako bategereye ngaho imbere. Nimwegere ngaho kwizizaho basi. Aho uwo mupapa yicaye mwe muri hariya ni muje kwizozaho. Hari n'izindi ngaha batakompress. Hari abantu batinya imbere. Mbabwira akantu kamwe hari igihe ushika ahantu amen ukumva uritinye kubera aho hantu utahamenyereye Imana nitugwanire cyane ukumva ama bakubwiye no kwicara imbere umenga barakwishe amen kubera iki atari wanyu ariko ahamenye uti ni mu rugo kwa papa amen oya nta sengesho duhora dusenga ngo dawe wa twese nibakize na cyage dawe wa twese ziko dawe wa twese batanayizi twagi dawe wa twese uri mu ijuru izina ryawe harabatari
banza mureke twagiye ku gisabisho cya dawe wa twese. Amen. Bivuge kujya wabyize. Amen. Mugabo uvuge dawe wa twese uri mu ijuru, amen. None mwumvise ngo yavuze hari uwo yakuyemo muri dawe, si dawe wa twese, jewe na wewe nujya wundi dawe wa twese uba abahe nta nubwo aba mwisi yibera mu ijuru, ariko ni dawe wa twese. Rero ushitse no ngaha umenye ko ari kwa data wawe nanje. Amen. Bivuze ngo genda umuvukanyi wawe nawe uri umuvukanyi wanje. Bana yacu nishimwe cyane. Amen. Ababonye kugira neza kw'Imana, haleluya. Ababonye urukundo rw'Imana, haleluya. Amen. Uyu musore wa Yesu twahuriye ahantu bita nganga kunganga. Amen. Hariya mu Kabezi hejuru mu misozo, ega batubwira ngo ni mu Kabezi hajya hejya, ayiwe ruguru mu misozi. Amen. Ariko twaragize ibihe byiza. Amen. None hari iminsi ibiri tubigize ko tubigize amasaha ngaha, ibindi twabigize iminsi ibiri. Haleluya. Iminsi ibiri n'ijoro rimwe. Kuvuga amasaha 70 tuzobisubira. Nibyo hariho umunsi tuzohera mu gatondo twaje kuririmba. Uwo munsi uri kurategurwa mwibanga mugabo, tuzogutumire cyane nako uronga nari nibage. Sorry. Oya tuzobatubire babandi cyane tuzobatumire. Uwo munsi ntavuga butumwa rizoba rihari, kuzoba ari kuririmba gusa. Kanka ubusanga hari abantu ngaho bafise ingabire zo kuririmba mugabo bakizicaritse ngaho, aho muracazi ko zikinga zizane ngaha murimu beriza rihe ni mumanike murimu umva ngwego ngo abaririmba tukeneye baho kwizobamwo abaririmbye amaganaya. Umva icyo mutazi rero akabijya karimu tugiye gutangura kuzunguruka intara turirimba twica n'abazimu. Be navuze ngo intara no hakujya ya Tanganyika, East Africa na Africa yose. Ko mutabivuze harande navuze kumera y'isi. Imana nishimwe cyane. Ukaba ucicaye aho uzi kuririmba ufise ijwi ryiza, icyo nteze iryo jwi ryawe gasha. Muzorabe mudutize iryo jwi twe na Simplice, iryo jwi ryawe uzoridutize icyo twigirire. Haleluya. Ariko nta wundi agomba kuja muri korale basi. None habuze iki muri make? Vuga ikintu kibuze kugira uje kuririmba. Nta na kimwe. Beri warabankiye. Berize warabankiye. Mbo jenda batumiye kuwa kabiri saa 8 mwese mutonde hajya.
umuntu wese yumva agomba kuririmba, yumva afise impano yo kuririmba muri we, ndamutumiye kuwa kabiri hajya muri korali. Urazi kuririmba ingena byica abazimu, bikura n'umwago. Turi ku ijambo rivuga urukundo rw'Imana. Sinasengeye abatanze. Mana ndahezagiye umuntu wese aho yakuye, mugwiriza ibihetangabo keshi, kandi databuje umwugururire amarembo y'umugisha, ingomero z'icuru zicuncubukire mu vyiwe, kandi umuhazi kugororoka, kandi databuje amaboko yiwe ntazigera buri cyo gutanga, umufuko wiwe ntuzokwigera ugaragara, akazi kiwe uzamukaduza, kandi mwami n'imirimo yiwe yose yakuyemo ndayihesheje umugisha ukomoka iwawe mu ijuru. Nujya tatanze yari afise umutima wo kugutangira, ugurura amariba, ugurura amarembo, ukure n'amabariyeri, nawe mwamaronka ico kugushikanira, agushikanira umutima ukunze n'ituro ry'ibifadika. Urakoze mwami kubagiriye neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko uzangirira neza. Si ibimenyetso birenga kimwe. Ni byinshi. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe. Amen. Irenga igihumbi cyuko agiye kukugirira neza, kubwo urukundo agufitiye. Amen. Agiye kukugirira neza uku kwezi kw'icyenda, kugirire neza. Amen. Amen. Ndabona nti muri ko murafashwa. Je nafashijwe kare maze kwibuka urukundo rw'Imana yacu. Je nafashijwe kare. Amen. Ijambo tugomba gusoma, amen, turarizi ku mutwe. Yohana 3:16 muhasome, mudasomye mu gitabo. Urukundo Imana yakunze abari mu isi, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Turasubiramo.
kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo wese ntazapfe rubi ariko azapfa urukingo rudashira. Abari mu isi tugire gutya. Haleluya. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Uri mu isi cyangwa uri mu ijuru? Amen. Amen. Mwijuru ntiturajyayo. Amen. Mwijuru ntiturashayo. Ariko ku makuru dufise nta kintu na kimwe kiri ngaha mu isi wo buzima bwiza twohagereranya nako. Amen. Narimbuze ati ku makuru dufise nta kintu na kimwe we wita cyiza base wowe umaze kubona. Nk'ubu hari igihe wowe uri kuriyumvira ngo mu Bushinwa ni kubera ntarajyayo burya ni heza nko mu ijuru, cyangwa ati muri Amerika kubera ntarajyayo ni heza nko mu ijuru. Mana netugwanire cyane. Umugabo umwe, amen, umugabo umwe ngo yagiye i Buraya. Amen. Wasanga ni heza. Amen. Wowe arateye imbere si nk'uku kwacu. Vuga ati heza. Asanga ni heza. Amen. Asanga yibaza ngo yashitse mu ijuru. Oroke sefo. Amen. Ariko ngo acaja mu Bushinwa. Vuga ngo mu Bushinwa. Acasanga naho ni heza gusumba i Buraya. Mana netugwanire cyane. Amen. Acaravuga ngo kumbe hari handi hantu heza harusha i Buraya. Mana netugwanire cyane. Ayavuga ati tubwabonde bya bintu babakizwa bahora bavuga tisha mu ijuru ushobora gusanga hari heza gusumba ahantu hose ho mu isi. Amen. Uzico ndiko ndavuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe. Imana yasize icyubahiro cyayo mu ijuru. Amen. Iza mu muntu yabumvye n'ibitaka byayo. Amen. Umukobwa yitwa Mariya. Amen. Yari umukobwa nkawe ariko yizera Imana. Amen. Yejejwe mu mutima we. Aza amubamwe avuga ati je ngiye kuvukira mu nda ya Mariya mwarujya rugo rw'umubaji abazi mbaho aba no kuvuka kwanje sinokukira muri maternité hariya kuri Hope cyangwa hariya ndahepfo bahita kuri Kira hospital. Amen. Aravuga ati je nzovukira mu bungere baragira inka. Muraze mu ruhongore rw'inka ingena haba hameze na bya bindi bahura kugira babyita gute. Imana netugwanire cyane. Avuga ati je nzovukira hajya nyine kugira ncungure kutavuga ngo je kugira ncungure we. Amen. Avuga ati ujya mukobwa ujya mu mama ujya muhungu ujya mu papa. Amen. Satani yazibiye vyiwe atagomba ko azoshikako ariko ngiye kumucungura niyanyizera. Amen. Akanyegera tukagirana ubucuti. Amen. Ibyo byose azobironka ku bwanje. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Pawulo yandikira abanyefeso. Amen. Arababwira ngo kubw'urukundo
mweretse imana yanyu. Kwanza Pawulo ntiyabivuze neza mu byahishuriwe Yohana yandikira amashengero yaranga, yandikiye amashengero 7. Amen. Yandikiye amashengero 7. Murayazi yandikiye Efeso, amen, yandikira Simuruna, amen, yandikira Perugamu, amen, yandikira Twatira, yandikira Sarudi, yandikira na Filadelfiya na Laodikiya. Imana yacu nishimwe cyane, amen. Ngo amaze kubihishurirwa ngo Imana iramubwira ngo kubw'urukundo mwanyeretse mwebwe abanyefeso, amen, ngo mukirengagiza ibibagirira nabi, ngo mukirengagiza ibibacurika, ngo mukirengagiza abavugishwa b'ibinyoma, ngo mukirengagiza ubukene, ngo mukirengagiza agasuzuguro, ngo ndabibashimira cyane, amen. Ngo ariko mvuze n'icyo ndabagaya. Imana nitugwanire cyane, amen. Ngo ariko mvuze n'icyo ndabagaya. Nawe hari ikintu Imana yobirikira kugaya uyu munsi, amen, amen. Hari ikintu Imana yobirikira kugaya uyu munsi. Ugisuzume muri wewe kubw'urukundo Imana igukunda, kuko urazi ukoreye ikosa sheri wawe ko mucanamwo message kumwe wahora uzibona ntusubira kuzibona, uko mwahora muhura siko musubira guhura, kubera iki haba habayemwo agatosi. Imana nitugwanire cyane, amen, haleluya. Ngo kubw'urukundo mwanyeretse ngo kwihanganira ibibagerageza, amen. Imana yacu nishimye. Hari ibyo nawe wihanganiye, amen. Hari ibyo wihanganiye mu mibabaro yawe, mu bibazo byawe, mu kibano cyawe, mu bagenzi byawe, byaje gutosekaza urukundo hagati yawe n'Imana. Ariko ngongera uhindukire ku rukundo rw'Imana yawe, niko natumwe. Ongera uhindukire ku rukundo rw'Imana yawe, urukundo rwawe n'Imana yawe, amen. Rumwe rwacagiye mu buto ucakira Kristo Yesu, wumva ufise igishika muri wewe, wumva ufise inzara n'inyota byo kubana n'Imana, wumva muri wewe uhurumbiye gusabana n'Imana, wumva muri wewe uhamagariwe kwegera Imana, wumva muri wewe hari ukuntu wogumana nayo. Ubwo rukundo ngo Imana irarushaka kuri wewe kugira yongere kukugirira neza, kugira Imana yongere kukugirira neza. Garukana urukundo rwa kera, ongereza urukundo kuko wari ufise, ukunda Imana kuko nayo yari yitanze. Nta makuru wari ufise kuri Kristo Yesu, nta n'ibyanditswe byiwe waruzi, nta na invitation we wigeze umuha kugira aze kugucungura, amen. Ariko ubwe yaraje arakwitangira kubw'urukundo agukunda. Uyu munsi isa n'akakanya, amen. Hari abantu baba barigeze kuza ngaha bagwaye cyane bumva barenze, ariko bamaze gukira. Bariho tutugiriza Imana yacu cyuba cyawibuka bijya bihe rero yagukuye, bari kubera urukundo Imana igukunda, amen. Nimba urwo rukundo ukirufise muri wewe, bongereko wegera Imana cyane kandi wongere uyizere, kuko ni Imana yacu, amen, itazinanirwa gukemura ibibazo byacu. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Kubw'urukundo Imana ikunda abari mu isi, nibwo rwatumye itanga umwana wayo kinege ngo uyu mwizera wese ntazapfe rubi. Imana yarase kupfa rubi, amen. Imana yarase ko ubuzima bwawe buzoherera hariya wavukiye, amen. Ariko yagombye kuzoburangiriza ku mugwa mukuru w'igihugu. Si ibyo gusa, kandi uri no muri repentance, amen. Uri na hehe?
aha bahita ahantu ho kwihana no kuruhukira muri Kristo. Mwaje kuruhuka cyangwa mwaje kuruhuka? Yavuze ngo nimuzane imitwaro yanyu ibaremereye abarije myibatwaza, ariko uyu munsi hari abantu bakiyikoreye kandi mwarashitse mwiruhukira. Imana nitugwanire cyane. Erega hari Imana nyanurukundo, hari Imana yagukunze, yavuze ngo zana ibyo byose bikuremereye kuri je kubera ndagukunda ndabikuruhura. Amen. Tuko tuvuga Imana y'urukundo. Amen. Ubundi umwana kuri nyina, amen, amen, amuhetse umwana yumva ko atekanye cyane. Amen. None twe ko twaje ku mugongo w'Imana ariko tukagumana imiruho, twobisigura gute? Imana nitugwanire cyane. Amen. Amen. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane. Haleluya, haleluya. Abagomba urukundo rw'Imana tugire gute? Imana ibampera urukundo rwayo. Urukundo rw'Imana rube mu mitima yanyu, urukundo rw'Imana rube mu ngo zanyu, urukundo rw'Imana rube no mu kazi kanyu, urukundo rw'Imana rube ubuzima bwanyu bwose. Haleluya. Ku by'ukuri je navukiye mu muryango ukenye, narabibabwiye. Amen. Amen. Ukenye vuga kutokenye. Mu muryango wacu kuva kuri sokuru na sokuru na sokuru, umubose wa mbere yaguze ikinga. We yari boss. Gare, basket. Amen. Uwo rero yari twamwita Mana nitugwanire cyane. Nije nipfutse Imana nitugwanire cyane, napfutse iwacu. Imana nitugwanire cyane. Kandi iwacu barabapfumu barapfumura. Sokuru wa sokuru wanje yari yarakoresheje barabara, narinze ngo azogura umuduga. Yararikoresheje, yari umupfumu. Oroke yarikoresheje kugira abantu bavuye n'Ubujumbura baje kuraguza ibiyiwe imiduga ironke ahizoca kugira ishike ku muhanda. Haleluya. Ndiko ndavuga urukundo rw'Imana. Aho ndiko mvuga ibyiwanje nawe uracuvuga ibyiwawe, wiganirize wewe nyene. Imana nitugwanire cyane. Amen. Je nigeze kuja mu kigo kuwo musokuru wawe, ariko ico gihe nacayo yari yarapfuye, hari nyogokuruza wanje. Amen. Bari barubatse ikintu mu kigo abaraguririzamo, niho nabona bazanye ningi yo batetse ku mugoroba, nabona bo mu rugo bose. Amen. Bajanye njya mwanyakazo zihiye, bagena bagashira numva ngo bavyeyi ngo rega twari twaje nyaruntu nkumva ruvuga ngo cyawe numva bavuga ngo ni nyankobwa niko bacita. Imana nitugwanire cyane. Imana nitugwanire cyane. Twavuye kure. Amen. Erega twavuye kure. Erega Mana we waraturengeye. Erega Mana we waraturengeye. Erega Mana we waraturengeye. Oh,
iwacu mu rugo urabona hari haruguru ko bubaka urugo ku mugabo inzu zikaba ari nyinshi mu rugo. Imana nitugwanire cyane. Mugabo rukaba ari urugo mo bivuze ngo famiye imwe. Amen. Rero umuryango wiwanje wa papa na mama wiwanje nibo batakora ivyo bintu barabakitswa. Imana nitugwanire cyane. Amen. Hageze ku mugoroba. Amen. Hageze ku mugoroba hariho ukuntu rero bafata ibintu mu rujo muraruzi bambe umubehe murawubona byari by'imiti bakazungura urugo rwose imisi yose ku mugoroba bagira umwete ntubona twe tutagira umwete kwa Mungu ntamvuze imisi yose uwa Mungu nturi mu misi yose. Imana nitugwanire cyane. Yena barameja nkumva bavuga amajambo urabona abana natwe nyene ko tutabatuzi byo tugakurikira ari karamira bavuga ibijambo mugaka bivuga buke ngo ntitubyumve. Imana nitugwanire ngo baba bari kubashira ku burinzi ngo ntihagire ibidutera ngo Imana nitugwanirire cyane. Haleluya. Ariko rero je papa acapfa mfise imyaka 6. Amen. Mfise imyaka 6 sinari bwatangure na primaire. Imana nitugwanire cyane. Abazimu baba baratanguye we. Erega je navuye irode bari mwumvise ndababwira ati yarandengeye iba yarandengeye. Amen. Ico gihe papa apfuye ubwo rugo twabamwe mama bamuroga mu gatondo ku mugoroba saa 6 saa 9 saa bavyumviriye ko baba bamuroze. Abasenzi bama mu nzu barahebye bararuha. Imana nitugwanire. Umunsi umwe rero shima ko babaye umunsi umwe agiye gukora kujya uva ku musozi uca ku wundi yikoreye imivyuka ku mutwe. Imivyuka murayizi acahura n'umuntu amubwira tariko mama bigenda gute kugira utekere umucangwa mu mibuto. Mucha tereka kunderanje shambisa nigiriyo nigira. Imana nitugwanire cyane. None wewe nta mucamwa watekeye mu mibuto ti wa muntu we mbisa nirenganire none wewe wazindutsuramwa mwaka gatondo. Imana nitugwanire cyane. Ndeko ndavuga urukundo rw'Imana. Haleluya. Habwira ati basi tura hasi ni wasanga nkubeshe je uranca mande ushaka. Amen. Amen. Acha kubita yamibyuka hasi ica yakurubeya nta muriro yari yashizemwo yari mibisi ntiyari yumye ica yaka urubeya muraruzi umuriro nyene urubeya ya mibuto yose irasha. Burya ntiyapfuye aho bapfuye aho bamuteruye. Mama wanje ndikwenda babwira bavuye aho bamuteruye no ku rushengero yamaze yindwi zibiri bamusengera. Mana nitugwanire cyane. Amen. Ndiko mvuga urukundo rw'Imana. Imana yaturengeye, Imana yadutabaye, Imana yatugize abo turibo, Imana yadusanze mu byaha cyondo twiva yanga ari kirazira tweza iratwoza iradusiga iratunogereza iduha ubwiza budasanzwe none ubu natwe twirikwa turakubita abazimu mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibaza ngo byahereye aho. Amen. Mu gatondo ku munsi umwe mbyutse twari dufise impene 6 sanga 3 zapfuye. Zipfuye mama cyayongera gufatwa bariko barasekeza abazimu. Amen. Bica bivuga ati zijya mpene burya zacunguye kajya gahungu kawe.
ndagushimiye yesu warahabaye urandengera mama. Haleluya. Mukajya agahungu karatunaniye niko dushaka. Erega ndi umuhungu umwe mu nda ya mama, ndi umuhungu umwe mu nda ya mama, mvukana n'abakobwa babiri. Amen. Kajya agahungu kawe karatunaniye, nicyo gituma twaciye twica zijya mpene. Tuca tubona kumenga ntibizoroha, tuca tuva mw'urwo rugo twimukira ku wundi musozi. Waruzi Mana netugwanire cyane. Dushitse kuri uwo musozi baradutoteza, barongera baradutoteza, barasubira baradutoteza, baratwiba kimwe bita urukomba kumwe atana kantu gazi. Ego urukomba amazi n'urushinge barubonye ntibarusiga, kiretse batarubonye gusa. Mana netugwanire cyane. Haleluya. Ega ndiko mvuga urukundo rw'Imana yanje, nawe uraza kuvuga urukundo rw'Imana yawe. Haleluya. Amen. Nibyahereye aho. Nimba bagomba ngo tuje, nimba bagomba sinzi nibyo washaka, no gusa ndabisobanukirwa. Imana netugwanire cyane. Ijoro rimwe ntibashitswe baza kudutera rero mu ijoro ariyo turi tujyama. Ivyo biba bavyi batariho turi. Ijoro rimwe tujyama basoma baza kutwiba, bamwe bita bagatarina, baca babomora idirisha. Kubera twajyama hamwe uko twese, mama jewe nabo bashikanje kwitanda kimwe, bya bindi warenda kurira ku gasonga bugari, uburiri bagwita uburiri. Mana netugwana. Namwe muri bamvuye kure. Haleluya. Kumbe muri bamvuye kure. Yesu we. Haleluya. Turi bamvuye kure n'ukuri kw'Imana. Yewe. Manuri Imana. 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 Imana ishira hankura uti gute? Babomoye iryo dirisha baca bacisha y'icumu baratera. Amen. Bamaze gutera iryo cumu, vuga ngo icumu murarize, icumu murarize, rica mu idirisha no mwaca gitanda. Amen. Tujyamye turi batatu uku no rica rigwa hagati ya jewe na mushiki wanje ankurikira. Imana tugwanire cyane. Amen. Mvuze ngo rica rigwa he hagati ya jewe na mushiki wanje tujyamye. Imana netugwanire cyane. Yesu we uzikurinda Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, uzikurinda Mana we, kurinda waraturinze, kurinda cagihe, kurinda warandinze, kurinda narabibonye, kurinda Mana we, kurinda Mana we, kurinda Yesu we, kurinda Mana we, uzikurinda. Amen. Imana birandinze. Amen. Simba hipfuye. Amen. Ibyo no bivuga tukarara burya. Ngo ubuze ukagira. Wa musozi tuca
turawimuka dusubira hamwe twapfuye. Imana ntitubonere dusubira twapfuye. Havuga ati noneho rero impongo isubiye kuguhubuka ibigiye pe. Haleluya. Barabaroga, ndavuga ati barabaroga je ntibigeze bandoga. Mana ntitugwanire cyane. Bararoga mere, bararoga bashikanje, ariko kubw'amasengesho y'umuvyeyi wanje. Amen. Mama ya Musenzi. Amen. Kandi ubu n'umusenzi n'umujenama muri Batista. Imana yacu nishimye. Ni no muririmbyi. Imana yacu nishimye. Amen. Igihe kimwe ndavyiyumvira nari mfise imyaka mun entre ya 8 tinane baje gusengera mu rugi wacu. Numva umuhanuzi aravuze ati umwana wawe. Amen. Numva aravuze ati umwana wawe w'umuhungu azica abazimu. Azica abazimu. Nica abazimu ntumbaze ngo narinze ngo kimeze gutya. Amen. Amen. Oya baramaze gupfa cyane barapfa. Haleluya. Twari mu masezerano naho twe twari hariya tutazi icerekezo c'ingena tuzoba turi nga. Imana yo yari ibizi. Amen. Hari gihe tubaho mu buzima tutabona icerekezo cyaho, ariko kubw'urukundo Imana idukunda. Amen. Kubw'urukundo Imana idukunda ibizi byiyumvira twiyumvira ko bari iby'amahoro. Amen. Kuko atajamba Imana yigera ivuga ngo rihere. Amen. No kubw'urukundo Imana idukunda, ariko gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege ngo umwizera ntazapferube. Amen. Niyemeye ko mparubi, niyemeye ko mpira hariya, niyemeye ko barozi bangira kububasha, kuko atajamba Imana yavuze ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Yesu ngo rihere. Ereganima Imana ereganima Imana Imana yitsewe. Imana idukunda. Imana twaranayibonye. Oh nta jambo ryavuze Imana ngo rihere. Nta jambo yavuze Yesu ngo rihere. Yari yarabitubwiye. Yo Mana yari yarabitubwiye. Oh yari yarabitubwiye. Amen. Intahe nzoyibandanya. Ndabona mwamaze kurambirwa. Amen. Muhaguruke dusenga Imana yacu. Abantu barambiwe he batashe. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe cyane. Imana yacu nishimwe. Amen. Umunsi umwe n'igitondo kimwe n'igihe kimwe
nisanga mu bwiza bw'Imana. Umva siniriwe ndaca kuri byose kuko tworara ngaha intahe n'indende. Reka mvuge ubukuru bw'Imana nabwo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nchanja mu gisoda. Amen. Amen. Oya vuga ati ngabo y'igihugu basi naho bankato bivuge kubera ndi hano basi mbere basi nimba naragusengeye tumubivuga basi bukebu. Imana yacu nishimye. Amen. Maze kuyiba mbona kugira neza kw'Imana. Amen. Nca ndavuga nti bwa bundi ibintu rero bigiye guhinduka. Aba ati ko maze guhonyora Bujumbura. Amen. Ahantu hambere nashikiye nje Bujumbura bitwa ngo nahonyoje kirenge nje Bujumbura ni kwa Rujani mugapana mu basatsi sinari isani ntabwo nari umusatsi. Imana nitugwanire cyane. Nari nje kwivuza yindi kibazo. Amen. Bari bandashe ngaha nari nje kwivuza. Amen. None hama kimwe Imana yari yaravuze naho ko nzica abazimu iyo mfa. Imana yacu nishimye. Aha bandashe itariki 24 z'ukwezi kwa11 muri 2002. Imana yacu nishimye. Zari isaha 10 n'iminota nka 20 n'iyindi gutyo. Amen. Ariko kubera iki Imana yari yaramvuze ko. Amen. Uwandashe abonye ko nguye hasi acaraza nyene kugira hohoshe neza mu gahanga. Ashikiriye ubu Imana nitugwanire cyane. Ikigazi kica kiramutega. Ya nkoho yaravize ikirasa wenyene abarapfuye. Uzikurinda Mana we, rinda Mana we, kurinda Yesu we, kurinda Mana we, kurinda warakurinze, kurinda Mana we, uzikurinda Yesu we, kurinda Mana we, uzikurinda warakurinze, kurinda warakurinze, kurinda chaki, kurinda nakubo. Kurinda Mana we. Uwabaragiye kugira nanje Imana nishimwe cyane. Amen. Ugomba ndarusimbye kubera yari izi ko no kubwo rukundo ikunda bayo gwatumye isiga intebe yayo y'icubahiro kugirize ku bwanje. Simvuze wewe kugirize ku bwanje. Amen. Nawe ni washaka urivuga. Amen. Ivyo nako ndababwira ati kugira nshikire Bujumbura rero byaciye bigenda buryo mwico gihe naciyenza yanje kwivuza Imana yacu nishimye. Ahandi hambere naho nyoye. Amen. Ico gihe napfuye aho maze gutora mitende tuza kuraba umuntu ngaho mu mpimba ho hepfo. Nego rugendo nagize Bujumbura we. Kumbe ariko urumva ko nariko ndatata ko hazobara ahanyene. Haleluya. Erega tuza tubijamo tutazi ngena nawe igituma uri ngaha hari n'igihe impamvu utarayimenya ariko Imana yo irabizi. Haleluya. Kandi zongera kukugirira neza. Naje giye kungirira neza kandi ntiraheza kubyizongereramwe neza nta nakarobo karakoreka. Imana yacu nishimye. Rero
ndeke bana ndaraba hirya no hino none uyu ni wa wundi avuka hahandi mwaba abandi bataragura n'ikinga noba ndayicayemo amen navuga ati mana abazimu ngwinyi ipine yitike imana haleluya erega mana we waraturengeye erega mana we waraturengeye oh erega Yesu we waraturengeye amen chandavuga ati Imana irandengeye ni jewe wanaka umwuzukuru wanaka umwuzukuruza wanaka na cyo niki wanaka haleluya Imana yacu nishimye umba hari ukuntu nyene Imana igukorera igitangaza hamwe nawe utisobanukirwa Imana yacu nishimye hamwe ucanganyikirwa nawe wenyene ubwawe amen ukabanza gusuzuma ugasubiza amaso inyuma ariko ncamfashwa n'ijambo amen riri muri Yesaya 54 haleluya amen riravuga ngo isoni wagize mu buto bwawe haleluya izo nzozi herengeteza izo nzozi kwibagiza izo nzozi haleluya isoni wagize mu bwambure bwawe no mu buto bwawe amen ngo izo nzozi kuraho nuzongera kuzibuka ukundi haleluya amen ivyo biba birabaye Mana yacu nishimye amen ico gihe amen niho nateguye ubukwe amen amen ariko ubwo bukwe ndabuteguye bace barabwica hasigaye iminsi 3 abazimu bari bakinze ingereza we haleluya erega babwisha hasigaye iminsi 3 urumva bwo baye samedi kuwa 3 ntitubakeneye n'ivyanyu byose andoka kite umwe 2 kandi yo nawe usanga mutari muyi nayo nari maze kuvuga burya haleluya barambwira bati wewe nabi wayo ntitubakeneye mu rugo rwacu yangura kwibaza none ibi nibiki none umuntu twakundanye yiga mu w'icenda agaheza yimanite uyu munsi naho mubonye ko tutokubaka mu minsi 3 isigaye Imana nitugwanire cyane amen tavuga tayi nakundi na telefone cyandazimya cyandigira ku kazi ndigamira Imana nitugwanire kujyama muga kukuyinga sinari bwabe mu mbaraga zo gusenga nkuko Imana nitugwanire cyane abasore n'inkume mube muba mu mbaraga zo gusenga hajya muraza umujene akundi Imana umujene abimpande y'Imana Imana iramwishimira cyane Imana yacu nishimye mwabakobwa mukiri bato n'imisore muze mukunda Imana kuko na Imana irakunda umuntu akiri muto yitandukanya n'ivyo mwisi n'uburyohe bwiza ariko akegera Imana yiwe Imana yacu nishimye muze mwegera Imana cyane nayo izobegera muyikunde nayo izobakunda haleluya mwene wabo n'umudamu acarambwira tumviriza erega ivyo musaza wacu yagize naho byabaye gutya naho byapfuye none tubigire gute ndavuga ati je narahevye none mugomba gire narahevye la satani gashura muzi ngo boba baguhitse boba bagusuzuguye yamajwi y'abadayimoni
kandi nanje nyene cyane bato nivyo vrema bo babambitse ahubwo yatumviritse wewe urankunda cyane unkunda ndagukunda twagiye amen tuca turagenda Imana nitugwanire cyane amen ariko Imana kubera yabonye bitari byamvuyeko amen kiravuga ati nzokwicira umuzimu oya yarapfuye ntiyapfuye oya abari bahari mwarabonye apfa cyangwa ntarapfa oya yarapfuye mu izina rya Yesu haleluya haleluya amen njamba mwubwo buzima rero amen Satana cyatangura kunyegeranya bukebuke Imana nitugwanire cyane ndiko ndavuga ko ari Imana yadukuye naho itugejeje amen ndagura inka zibiri imwe baca barayiba itaramara n'amezi 3 amen iyindi ifise amezi amen iri mu kubyara nayo nyene baca barayiba Imana nitugwanire cyane ncankora ateriye yo kubaza imbaho bijya narabyize mfise certificate yayo n'umusumeni kugeza yisana akakanya sinzi biyugeze vuga ati tugomba tubanze tukuzengereze hamwe n'ubwenge bwawe butegera amen njandi mu mucera ahantu bahora bakura imifuko 12 nahakuye imifuko 2 amen ngura intama n'impene 6 n'umwagazi sinzihuje ngura ikinga ndaroha umutagisivero ngo azenze arampa amahera Imana nitugwanire cyane inyuma y'indwi yambwiye ngo ikinga bahagivye Imana nitugwanire cyane amen ega ndiko mvuga aho Yesu yankuye n'urukundo rwiwe amen amen umudamu ndamukubita amafaranga umuriyoni n'ibihumbi 500 waje kudandaza ku mashini babaye sikro bakoresha ku matelefone babanza bamukubita 36 inyuma yaho nabwabundi bwagiye ifu y'imijira sinzi niyo bugeze turimisha umurima w'imyumbati uva nka happy masuwa santi kuki ubwakuke 40 amen twumvise abantu badutelefona ngo mbe ko mwasoromye mutatubwiye byagenze gute twe twaje gusoroma ryarisi none yagiye Imana nitugwanire cyane fagati baratuzengereje we amen cyandishitura naka credit abati rero ngiye kuyiguramwe imoto kwaradagi ico gihe zagugwa 2,500 amen ngiye kuyigura njanye izo 2,500 tuca dusanga zagiye kuri 2,800 amahera nca ndayasubiza inyuma amen inyuma y'indwi 2 amen inyuma y'indwi 2 ndiko ndavuga inyuma y'indwi 2 amen ayo mahera ntayo nari mfise kandi ico yakoze ntaco nari mbona Imana nitugwanire cyane cyo gihe nari impanze amen mpangiye umuntu ndamuja mu ideni umva kosiyo yarahetse cyaninjira mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane eka rero mbabwira akantu kanyishe neza karankonka umuntu ngo ndi mwikonje amen
kujya nyene umuntu ataca afisa kuma yinyegeza abantu kugira ntahava cano kwitomati z'abandi hava gira ingorane. Mu gatondo busubuye hasize narumva wa mupapa ngo mutama ni hari ati karabaya apfuye Imana netugwaneja tubaraje kunsobora karabaya. Amen. Nditaba ngo ntize igihumbi nirungikira umwana ku ishuri. Mwenye umuntu acatangura kwirabisha inzenze kubera caca afisabo ibaze kubura igihumbi uri umuntu w'umugabo mu mufuko. None wibaza nkaho kwe ahubwo ati ntacyo mfise mwihanga ndamuheraniye ameza. Iyo nibutse urukundo rw'Imana nta handi hantu nigera nshika nkarira ndo umuntu w'umugabo uretse imbere y'Imana. Iyo nibutse urukundo rw'Imana ndaje imbere y'Imana nkarira uruseru rukarekera imyosori kandenga kubera nibutse urukundo rw'Imana. Nari kubu sinambaye agakoti keza se kandi saka gusa kandi sinakajya gusa. Haleluya. Kubera urukundo rw'Imana ubu mfise inzu gwanje. Haleluya. Akona mufashwa n'ingoga mfise inzu gwanje mbamwo ntapanze. Yari karasuzugura yari karampima. Imana nitugwanire cyane. Mfise inzu gwanje mfise niyo mpangishije. Sivyo gusa no hepfo yaho yiyo mbamu niyo mpangishije. Ndiko ndahabona ijya parasera wabonye munsi y'inzu gushika hajya kwibarabara niyo wanje. Imana yacu nishimye. Haleluya. Nishimwe we nako mvuga urukundo rw'Imana yacu ibirandengeye. Uyu munsi mpagaze mu buntu bw'Imana. Uyu munsi ndi mu rukundo rw'Imana. Nariko nkusubizamo ivyizigiro nawe wewe wabonye atanzira, wewe wabonye atacerekezo. Nagira nakubwire ngo haguruka dusenge Imana yacu. Nagira ndakubwire ati haguruka dushimire Imana yacu. Yo yatweretse urukundo rudasanzwe, yo yatugiriye neza, yo izotugirira neza. Nahatacubona ariko ni wagumana n'Imana yawe hari ikigiye kugukorera. Ariko niwerekeza amaso ku Mana yawe, ni Imana y'umumaro, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana igera kure, ni Imana itabara, ni Imana ibohora, ni Imana ivura, ni Imana ikiza, ni Imana itanga urubyaro, ni Imana itanga akazi, ni Imana ikura umuntu mu bushomeri, ni Imana yimura umuntu imukuye mu kibanza kimwe ikamugeza mu kindi. Ndiko ndakubwira urukundo rw'Imana yacu, ndiko ndakubwira urukundo rw'Imana yacu. Niwihebe ngo nta kibondo ufise, Imana niyo nyene ibibondo. Niwihebe ngo nta kazi ufise, Imana niyo nyene akazi.
niwihebura ngo nta mafaranga ufise. Niwagumana n'Imana yawe, Imana ifise amafaranga. Nubona amashuri biriko biranka, gumana n'Imana yawe. Imana niyo yatanze ubwenge bw'abajya bakwigisha, nawe izobiguha kuko irabufise. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Turiko turavuga urukundo rw'Imana yacu, turiko turavuga urukundo rw'Imana twabonye. Imana yacu ntabwibesha, hari icyo yavuganye nawe kandi igiye kugisohoza, hari icyo yaguhishuriye kandi ugiye kukibona. Erega Imana yacu ni nyarukundo, ni Imana idukunda kurusha uko ababyeyi badukunda, ni Imana igukunda kurusha uko wari wizigiye. Oya, egera Imana yawe, usabane nayo, wegerane nayo. Ndagomba wibuke urukundo rw'Imana kugira nawe uyiheshe icubahiro, nayo izoguhesha icubahiro. Nagira uvugane n'Imana yawe, uvuge ku rukundo rwayo. Imana ni nyarukundo. Mbega urukundo rw'Imana yacu, waruwaruse rangurika rusu ukwezi rusubizo kandi kuzimu rushikayo. Watumye Yesu zamwizi yacu mwiduaturu ure mbere na wama nawijagazi. Watumye samwa ira. Turiko tuvuga urukundo rw'Imana yacu, turiko tuvuga urukundo rw'Imana yacu. Mana ndagushimiye, Mana ndagukengurukiye kuko urukundo ukunda bari mwisi, ariko rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege maze gucungura jewe, acungura ubugingo bwanjye, acungura no mu buzima nari mbayemwo. None Mwami wampesheje ubugingo budashira, ndagushimiye no kubw'ubuntu bwene data. Wagiriye neza Mwami, watabaye Yesu ukamwiyegereza. Mana wamutandukanije n'ibyamurondera byose, wamutandukanije n'ibyamugwanya byose, waramurengeye muri bimwe data atabonera inzira, waramurokoye Mwami mu byamugwanya. Hari benshi bamuhohoteye, ariko ni wowe uje kumurenganura. Hari benshi bamurenganije, ariko ni wowe uje kumurenganura. Hari akazi yabuze Mwami, ariko ni wowe uje kukamuha. Hari urugo atigeze aronka, ariko ni ukwiye kurumuha. Hari ibibondo atigeze aronka, ariko ni wowe ugiye kubimuha. Erega ni ufise abahungu n'abakobwa, ndetse n'amahasura yatanga. Erega n'ubushuru urabutanga. Mana muhe, muhe urubyaro Mana, muhe urubyaro Mana. Mana girira neza uyu musore, Mana girira neza uyu mukobwa, Mana girira neza uyu mupapa, Mana girira neza uyu mumama. Mana ingwara yigize akanje kajahe, Mana ingwara yigize ndase kuyu muntu, reka uyu mugoroba umukize Mwami, kubw'urukundo umukunda. Kiza iyi ngwara data, kubw'urukundo umukunda. Mana yo kwizerwa, Mana yo kwizigirwa, Mana y'ubushobozi, Mana ugira neza. Turagushima Mana, turagushimiye data, bari wowe ubohoye, bari wowe ukijije. Bohora ubwoko bwawe, bohora abantu bawe, tabara abantu bawe, bashire mu cyerekezo cyawe, bavure wongere ubakize.
bahe ibisubizo byawe mana, bereka urukundo rwawe mwami rwatumye uheba intebe yawe y'icubahiro kugira uze mwami ku bwacu. Ndakweretse mana umuntu wese ari hano, numugirire neza mwami, umusubize mu ibyizigiro, umusubize mu rukundo, umusubize mu intege, umuteze imbaraga zawe, yakira impinduka ziva kuri wewe. Urakoze murengezi mwiza, wumvise ugusenga kwacu kandi ugiye kugirira neza aba bantu. Uku kwezi mwami ugirire neza umuntu wese ari hano. Uku kwezi data ucira umuntu inzira. Uku kwezi mwami uzuza imbaraga aba bantu. Uku kwezi data usohoreza amasezerano aba bantu. Uku kwezi mwami utwinjize mu bundi bwiza. Uku kwezi mwami haboneka ibihe by'impinduka kuri twebwe, uduhindurire ibihe n'amateka nk'uko wabihinduye mwami Yesu Kristo kwa Yabesi. Ndagomba nabo bahindurira ibihe. Urakoze mana, ndagushimiye. Amashyi n'impundu ni ibyawe, ineza n'urukundo biva kuri wewe, bibane nawe mu izina rya Yesu.